Kaze muri iyi nkuru ijanye n'iki kiganiro. Muri iyi si yuzuyemwo akarenganyo n'ibintu byinshi bitumvikana, hari ibintu bimwe bimwe dukwiye kumenya tudakekeranya, hakaba n'ibindi tuzokwama dusangamwo bidushikako kumwe twese. Tuzokwama tubona abantu bamwe bamwe babayeho batunze bamerewe neza, n'abandi bari mu bukene butagira izina. Bamwe bamwe bazokwama bafise imvo zo kunezerererwa aho bageze, mu gihe abandi nabo atakindi bafise mu mitima atari ishavu, ingorane no kwihebura. Ariko impera n'imperuka twese turindiriwe n'ikintu kimwe gitegerezwa kudushikako twese. Ico naco nuko vyanka bikunda twese tuzopfa tukava muri iyi si. Ariko no muri uko gupfa turabonamwo ukutangana. Urasanga umunyakibi arangwa no kwikunda, abaho kugeza mu busaza agapfa mu mahoro, akikijwe n'amatungo yiwe, mu gihe umugore mwiza akiri muto yaratanguye kubaho neza, usanga ngo yarapfuye yishwe n'ingwara ihambaye. Mugenzi, asanga warashikiwe no kubaza ikibazo kivuga ngo kubera iki umugororotsi apfa akiri muto? Ndagufitiye inkuru nziza. Imana irazi urupfu urwo ari rwo rwose rw'umugororotsi.